Shalom shalom, ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabifuriza umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'umunezero muri mpemu yera. Mu mazina banyita Bizimana Jerome, ndumwungere, ndubatse, mfise umugore umwe, abana 6 n'umwuzukuru. Ndakunda Yesu, ndazi aho yankuye, nkaba nifuza uno munsi yuko tuganira kwijambo ry'agakiza. Mbega agakiza niki? Mu majambo avunaguye, agakiza ni ingabire twahawe na data biciye muri Yesu Kristo. Tubisanga mu Baroma igice ca 6 umurongo wa 23, aravuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira ubonegwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Bivuga ko umwana w'umuntu ntacyo yarari, ntacyo yaramaze kubw'icyaha cyakozwe na Adamu na Eva, bizana urubanza ku muntu wese ari ku isi, ariko Imana ishima yuko iduha agakiza kubw'ubuntu bwayo. Niyo mpamvu yaturungikiye Kristo ngo adupfire maze tubone ubugingo budashira. Rero uyu Kristo icyo yakoze kirakomeye cyane. Mu kumwakira nta yindi nzira ihari atari iyanditswe mu Baroma igice c'10 umurongo w'9 gushika ku w'10. Ivuga ngo kuko ni waturisha kanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Bivuga ngo iyo umuntu amaze kwizera Kristo n'umutima wiwe, akatura n'akanwa kiwe, azokizwa. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Hanyuma turiko turaraba uko bigenda bikurikirana agakiza aho katanguriye, aho kakirigwa n'aho kagomba kugaragarira, bivana nuko intambuko zigenda zikurikirana. Kuko agakiza tugahawe tugomba kukavomera, kukabagarira gushika naho gakura kakagaragara. Iyo umuntu asomye muri Yohana igice ca mbere umurongo wa 12 gushika ku wa 13, haravuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe, nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Bivuga ngo Imana ni mpwemu, icivyaye ni mpwemu. Agakiza iyo tukakiriye, iyo twatuye n'akanwa kacu ivyo twizeye, impwemu yacu ibansha, ibaye nsha, agakiza tukakira muri mpwemu, kagomba rero kugaragara mu mibiri yacu. Aho rero niho hari kibazo gikomeye kiriko kiragaragara uno munsi, ku buryo ubona umuntu ukamurondera ko ivyamwa vy'agakiza bikabura. Kubera iki? Kuko agakiza yakiriye katashoboye kuva mu mpwemu yiwe kagaragarire mu mubiri. Akavuga ivy'impwemu, ariko wagenda kuraba ibikorwa bigaragara mu mubiri bitandukanye n'ivy'agakiza. Rero agakiza naho Imana yahisemwo kukaduha, Yesu Kristo akemera, vyasaba ko mpwemu yera abijamwo kugira ngo dushobore kuvyakira. Yesu ntiyari kuvuka mpwemu yera yatamuzana amutereke mu nda ya Mariya. Na niyo mpamvu iyo agakiza kaje kagashika mu mpwemu yacu katagaragara mu mubiri, iyo impwemu y'Imana idashoboye gufata mpiri no guhindura umushaha wacu ugende ubohoka, maze agakiza kagaragarire mu mubiri. Iyo dusoma muri Petero wa mbere igice ca mbere umurongo w'9, haravuga ngo mugahabwa ikizanwa n'ukwizera kwanyu, nico gakiza k'ubugingo. Mu Kirundi yo bivuga gutyo umengo ntibitahuritse cyane, ariko biravugika mu Gifaransa ngo parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Bivuga ngo uko umuntu agenda yizera, niko agakiza kagaragara ku mubiri biciye mu mushaha
kuko ariho igikorwa kininiya gikorekera mu buzima bw'umuntu. Agakiza tukakiriye kaza mu mpwemu yacu, ariko gashitse mu mpwemu kagomba kugaragara mu mubiri. Ico rero ugo rugendo rwo kuva mu mpwemu biza mu mubiri nivyo bivuna cane. Abantu benshi twarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ariko ubuzima bwacu butandukanye n'ubwa Kristo. Atari uko tutabishaka, ariko nuko tutahaye umwanya ijambo kugira ngo rishobore gukiza no gucungura umushaha wacu. Iryo jambo riri mu Baheburayo igice ca 4 umurongo wa 12. Rivuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubukuba, rifise ubugi buruta ubw'inkota zose, rinjira naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, risuzuma ivyo umutima wiyumvira ukagabira. Bene data bakundwa, nashaka ko tumenya kino kintu. Kwakira Kristo ni kimwe, kugaragaza ingendo za Kristo ni kindi. Kugira ngo bigaragare mu mibiri yacu bikenewe ko biva mu mpwemu bigaca mu mushaha, maze umushaha ukarekura ivyo wakiriye bikaja mu mpwemu. Kuki bigomba guca mu mushaha? Kuko iyo umuntu yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, umushaha wiwe ntuba musha, hacungurwa impwemu. Umushaha ugenda ubohoka uko agenda yizera ijambo, nkuko twabisomye muri Petero wa mbere igice ca 1 umurongo w'9 n'Abaheburayo igice ca 4 umurongo wa 12. Kuko umushaha wacu urimwo ubwenge, urimwo ibigumbagumba, ibishobisho, urimwo guhitamwo. Aho rero niho haba hari ikibazo gikomeye kugira ngo abantu babeho ubuzima bugaragaza agakiza vy'ukuri. Agakiza kashitse mu mpwemu, harakenewe ko umushaha nawo ugirirwa igikorwa cyo gucungurwa kugira ngo agakiza kagaragare mu mubiri. Mbega umushaha wavuye hehe? Iyo dusoma mu ijambo itangurira igice c'9 umurongo wa 4, haravuga ko ubugingo buri mu maraso. Bivuga ngo umushaha w'umuntu uri mu maraso yiwe. Rero iyo umushaha w'umuntu uri mu maraso, bivuga ngo iyo umuntu yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, mpwemu yera akamuzamwo, amaraso yiwe ntahinduka, umushaha wiwe ntuhinduka, ariko ugenda uhinduka uko uwo muntu agenda agira ubusabane n'ijambo rikagenda rimutunganya. Bivuga ngo umushaha jewe mfise Bizimana Jerome ni umushaha naje nkuye kuri papa na mama. Uwo mushaha ufise ibiwukurikirana, ariko mpaye umwanya ijambo ry'Imana rigenda riwutunganya. Yanzigo y'amacakubiri, kwa kwikunda, kwishira hejuru, ukutagira indero, bigenda bihingurwa nuko ngira ubusabane n'ijambo. Agakiza mba ndagafise, ariko ntikagaragara ku mubiri, gatangura kugaragara ku mubiri igihe umushaha wanje uriko wizera ijambo maze ugacungurwa. Mbega birashoboka? Vy'ukuri birashoboka, kuko nimba ijambo ritubwira muri Petero wa mbere igice ca 1 umurongo w'9 yuko duhabwa agakiza k'imishaha yacu kubwo kwizera, bivuga ko bishoboka. Mu yandi majambo, iyo twakiriye Kristo, umushaha ntucungurwa, hacungurwa impwemu, maze umushaha ukagenda ucungurwa uko twizera ijambo ry'Imana. Na niyo mpamvu mu Baroma 12 umurongo wa 2 havuga ngo tugire ihinduka, le renouvellement de l'intelligence, tugire ihinduka ryo kwiyumvira. Ukwiyumvira kwacu nta kindi kiguhindura atari ijambo ry'Imana. Rero igihe tudafise umwanya ukwiriye wo gusoma ijambo ry'Imana ngo rihindure ivyumviro vyacu, impemu yacu rizera, ariko ibikorwa vyacu bikagaragaza ukutizera kubera imishaha yacu itahinduwe n'ijambo ry'Imana. Bivuga ngo nimba umushaha wanje ufise ubwoba, ufise ikiwumereye nabi, ugukira kwaro nuko nizera ijambo.
kuko ijambo ry'Imana uko rimeze kose, uko ryanditse muri Bibiliya ririkwije, ariko rigomba gucika ubugingo muri twebwe. Ricika ubugingo ari uko tubanye naryo, maze Mpwemu Yera akarihishura rikabohora imishaha yacu. Haleluya. Imishaha yacu irimwo ibintu bitandukanye bidukurikirana, bisaba yuko tuba mu nyonga z'Imana, tukarimbura ijambo ry'Imana uko bukeye uko bwije, maze Mpwemu Yera akadushoboza. Mu nkomezi zacu ntavyo dushoboye, ariko twambaje Imana, Mpwemu Yera akatuza ko arabidushoboza, kuko n'isezerano twahawe. Imana yavugiye muri Ezekiyeli imubwira ngo nzobaha umutima musha, baremere mbaha impwemu musha, nzobaha umutima woroshe nk'inyama, kandi nzobaha Mpwemu wanje abagendeshe mu vyagezwe. Bivuga ngo icyo Imana idusaba mu ijambo ryayo, impwemu yacu iracemera, bigaragara mu mubiri ari uko imishaha yacu ivyemeye yuko tuvyakira. Mu kuvyemera naho nuko tuba twizeye icyo Imana yavuze. Imishaha yacu irakenewe guhura n'ijambo ry'Imana kugira ngo habe ihinduka ryo kwiyumvira n'imikorere, kugira ngo tugaragaze agakiza. Ndashobora kuba ntashaka gutukana, impwemu yanje ntabwo itukana, impwemu yanje ntigwara, impwemu yanje ntikora icyaha, ariko umushaha wanje n'umubiri wanje ugasanga biguma biri kwa kundi nyene. Kubera iki? Ntahaye umwanya ukwiriye ijambo kugira ngo agakiza kave mu mpwemu kamanuke mu mushaha. Ndibuka umugabo, umukozi w'Imana akomeye yitwa Paulo, yavuze ngo nifuza gukora ineza, inabi ikanyitanga imbere. Biri mu Baroma igice c'indwi. Nifuza gukora ineza, inabi ikanyitangira imbere. Uwo yifuza gukora ineza ninde? Ni mpwemu. Hanyuma inabi itimwitangira imbere, ivuye mu mushaha bikagaragarira mu mubiri. Rero bene data, nta kindi dukeneye kugira ngo tugaragaze ukwizera mu mibiri yacu, nuko ijambo turiha umwanya maze rigacungura imishaha yacu. Mpwemu Yera akarimurikira, arimurikiye maze imishaha yacu ikagenda ihinduka, maze yahinduka imibiri yacu ikumvira ico ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Ndashobora kuba nifuza gutera imbere, ndashobora kuba nifuza kuvyuka kare, ndashobora kuba nifuza kuba nk'umuntu ahimbara Imana. Uko kwifuza ni kimwe, ariko bishika gute? Umubiri wanje ubigaragaza gute? Ubigaragaza atari uko nasenze cyane gusa, ariko uko nahaye umwanya ijambo, maze ijambo rigahishurwa, nkaronka kwizera, nkacangira ibikorwa vy'uko kwizera. Agakiza kakaba kavuye mu mpwemu kaje mu mubiri, kaje mu mushaha kakagararira mu mubiri. Iyo kagaragaye mu mubiri niho abantu bashobora kuvuga ngo nguriya umukristo. Ntabwo tugomba kwipresenta nk'abakristo, ariko abantu nibo bagomba kudushingira intahe, kuko babona ingendo yacu, imvugo yacu, imikorere yacu yose ari igaragaza Kristo. Natanguye mvuga nti Yesu yarifuje kuza, Imana yarahisemwo kuducungura, ariko ntitwacunguwe. Kuva mu isezerano rya kera Imana yashizeho amasezerano yuko ije gucungura umwana w'umuntu, ije kumuha agakiza umwana w'umuntu, ariko umwana w'umuntu ntiyacungurwa. Irashiraho n'ibimenyetso kuva mu Itanguriro igice ca 3 kugira ngo igaragaze yuko hari amaraso agomba guseseka kugira ngo umuntu icaha kiveho, urupfu ruveho, uwo muntu azabane n'Imana ibihe bidashira. Mu kuvyifuza, igihe inama yakoreka mu ijuru kugira ngo baronke uza gucungura uri mu isi, Yesu yaravyemeye, ariko ntivyakoretse. Ariko vyakoretse ari uko Mpwemu Yera abigiyemwo. Bivuga ngo iyo Mpwemu Yera atafata ibihe bidashira Yesu Kristo amuhindure urubuto ashire mu nda ya Mariya, ntabwo twari kuzocungurwa. Bivuga ngo naho data yabishatse, mwana akabishaka, Mpwemu Yera
atabigiyemo ntivyakunda. Niko bikoreka no mu mibiri yacu. Iyo impwemu yacu ishaka gusenga, umubiri ukavyifuza. Iyo umushaha utabigiyemo ntibikunda. Iyo impwemu yacu ishaka iterambere, imibiri yacu ikanavyifuza, ariko umushaha utashitse ku rugezo rwo gucungurwa, ugere ahantu rushobora kwakira uko gutera imbere, imibiri yacu ntitera imbere, imibiri yacu ntikira, imibiri yacu ntigaragaza ishusho y'Imana. Kubera iki? Kubera umushaha utakorewe igikorwa cyo gucungurwa. Ndakwifuriza mwene data rero, uko biri kose ntuzureke guha umwanya ijambo ry'Imana. Agakiza wahawe wakaronse mu mpwemu kagomba kugaragara mu mubiri, kugira ngo abantu babishingire intahe, abantu bamenye ko Imana ihari, kandi abantu bagarukira Imana. Nawe ubone umusurizina kuzokwibanira ibihe bidashira n'Imana yawe, kuko imishaha yacu idacunguwe icyo cyoba ari kibazo. Kubera iki? Kuko nimba yashesha amaraso yiwe kugira ngo uko twizera ijambo ry'Imana imishaha yacu icungurwe, ni kugira ngo tuze tubane nawe ibihe bidashira. Rero ntibikwiriye gusa ko agakiza kaba mu mpwemu ntikashike ku mubiri. Oya namba, kagomba kuba mu mpwemu kagatemba mu mushaha, bikagaragarira mu mubiri yuko turi abana b'Imana vy'ukuri. Rero kubw'ivyo gira umwete uwo kurondera ijambo. Yahoranye n'Imana, uwo yambaye umubiri akaza kugucungura, akaza kuducungura. Uyo ni wamuha umwanya, kuko uri kusoma ijambo ry'Imana niko umushaha wawe ugenda umurikirwa, icitwa umwiza cyose kiri muri wo kikagenda gihunga. Kandi mpwemu yera ntabwo ashobora gushitsa ivy'Imana igomba muri wewe ataronse ijambo akoresha. Niyo mpamvu Dawidi yavuze neza ngo nabise ijambo ryawe mu mutima wanje noye kugucumurako. Ntajya ushobora kubika utigeze uririmbura. Mwibuke ijambo Imana yabwiye Yosuwa mu gice ca mbere umurongo w'8, yamubwiye ngo ivyanditswe muri kino gitabo cy'Ivyagezwe ntibize bive mu kanwa kawe. Mumenye yuko ibibogaboga mu mutima n'ivy'akanwa kavuga. Bivuga ngo umutima canke umushaha iyo udacunguwe akanwa kavuga nabi. Rero Dawidi we yaramenya ati nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje noye kugucumurako. Rero uko rigwira mu mutima rihishuriwe, niko umushaha ugenda ubohoka, niko nibikorwa ukora bigaragaza agakiza vy'ukuri, bikagaragaza ishusho ya Yesu Kristo. Mwene data, woba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Nimba waramwakiriye wagize neza. Iyo ni intambuko ya mbere yo kuvuka, ivuka rya kabiri. Mbega iyo umwana avutse arafungura kugira ngo abone gukura, aronka kugira ngo ashobore kugira ubugingo. Yego, none nimba ari uko agakiza wakiriye karagaragara mu mubiri, mbega kugaragara gute mu mubiri utigeze uronka umwanya wo kugaburirwa, utigeze uronka umwanya wo kujya ku ijambo? Rero uko urushiriza kujya kuri uwo mutsima waje uva mu ijoro, niko umushaha wawe urushiriza kubohoka, na niko agakiza kagaragara ku mubiri. Bene data, mu nkomezi zacu ntavyo twokwishoboza, ariko dushobozwa vyose n'uduha inkomezi. Bisaba ko tubikunda. Nitwabikunda azobikora, nitwamuha umwanya azobikora. Rero turondere umwanya ijoro n'umurango, turimbure ijambo ntirive mu kanwa kacu, kuko riguma mu kanwa ari uko ryamaze kuba mu mutima, riguma mu mutima ari uko twaririmbuye ijoro n'umurango, bikaca bitworohera gukora ivyanditswe vyose muri kino gitabo citwa Bibiliya. Ndakwifuriza rero mukunzi, wewe wakiriye Kristo,
yuko wogira umwanya ukwiriye wo kubana n'ijambo rikubohore kugira ngo agakiza kagaragare mu mubiri. Wewe nawe woba utarakira Kristo, iki ni igihe cyawe. Agakiza twagahawe ku buntu, ni ingabire, kuko ingero y'icyaha n'urupfu ni ingabire twahawe. Iyo ngabire ntuyifishe ubusa. Erega ntatebeje isezerano kugira ngo hatagira ngo urimbuka. Uracafise umwanya wo kumwakira uwo mwami akakubera umukiza maze akakurongora kugira ngo abandi bashobore kubona Imana wamenye. Nawe wakiriye Kristo, reka ababanyi bawe bashingire intahe Yesu, bavuge ngo uriya vy'ukuri arakijijwe. Ntibibe vya bindi, kuko turazi mu miryango yacu hari abantu badashaka no kumva ivya Kristo kubera ubuzima tubayemwo butandukanye n'ubwo Kristo yabayeho kw'isi. Rero kugira ngo bugaragare nuko duhereza umwanya ijambo, Mpwemu Yera akarihishura, maze imishaha yacu ikabohoka, tukabona gukora ibikorwa vy'agakiza, abatubona bakifuza uwo mwami twakiriye bakamuhindukirira. Nifuza rero mwene data wanteze ugutwi, ukaba wumva ko ijambo wagizeye ko twofashanya ukatura kugira ngo umwakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Urankurikira uti, Mwami Yesu, ndaje imbere yawe, ndizeye ko wampfiriye, waje kugira ngo umpe ubugingo. Nditandukanya n'ikintu cyose kibi catuma mba kure yawe. Ndigaye ndansi ivyo nakora vyose bitaguhimbara. Ndakugururiye umutima, ndakwakiriye, umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Kuva uno munsi utangura urugendo nanje, unshoboze ngushingire intahe, ukuri izina ryanje mu gitabo cy'urupfu, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuva uno munsi ndakwihaye, ndakwemeye, unzigame, undinde, ungwanirire, maze ngaragaze uko nakiriye wewe, abantu bagushingira intahe babona uko mbayeho. Mu izina ryawe Yesu, amen, amen.